buenas tardes, amados hermanos y amigos. Mwiriwe neza bakundwa bene data inshuti zanje aha muri La Jakareyi congregación que pastorea el mu reverendo ikoraniro riyobowe Michel na Revera Michel Sikeira. es realmente una bendición y privilegio Mu grande by'ukuri poder n'umugisha estar acá kandi con niba ustedes kwera ikomeye gushobora kubana namwe y hano ver esta gran obra de amor tukabona iki gikorwa gikomeye que han cy'urukundo estado haciendo. mwakoze mwagiye muza murakora. Vine la primera vez, estaban en ese saloncito allá. Igihe naza ku nshuro ya mbere mwari muri kiri muri kariya gasare gatoya hariya, sinzi ko mushobora La vista para que kwerekana guhindukiriza ko vean kamera esa partecita allí. kugira ngo mubone kariya gace ka hariya guhera ku nkingi kugeza hariya kariya gace Era el lugar donde estaban cuando yo vine. cyari cyo kibanza mwarimo igihe naza, none ubu mwaraguye. Casi el doble. Aha ni nk'inshuro zibiri, mwongereje nk'inshuro zibiri. Tienen hasta cuartitos de madera también. Mbere murafise n'akumba gatoya k'imbaho O byongeye. sea que ustedes Ni ukuvuga ko están en línea mwebwe muri ku murongo, con la visión. muri ku murongo Pueden w'iyerekwa. tomar asiento unos momentitos. Murashobora gufata ibyicaro akanya Si tienen la gatoya. bondad. Estar en línea con la visión Kuba ku murongo w'iyerekwa es primeramente estar cada uno de ubwa mbere nosotros, ni uko umwe wese wo muri twebwe aba ari ku murongo porque la n'ijambo, tercera etapa kuko gukwegwa kwa gatatu corresponde a esa etapa guhwana que llegará a la parte culminante, n'intambuko izoshika ku gice gisozera cyo o gutungana. sea, estar en línea con la visión Ni ukuvuga kuba ku murongo w'ijambo es que usted está creyendo ni uko mwebwe mwizeye ko ku iherezo será transformado, muzohindurwa, porque eso es lo que deseamos. kuko ibyo nibyo La visión de la twifuza. carpa nos muestra que hay promesas Iyerekwa que ry'ihema serán cumplidas. ritwereka yuko hariho amasezerano azoshitswa, Dios a través de su Espíritu kandi Santo ko Imana biciye muri mpwemu yera yobaye iriko irayateza imbere y los escogidos de Dios ibishitsa. que estarían viviendo en el tiempo Abatoranijwe en donde n'Imana nabo en donde las bendiciones de bobaye Dios bariko estarían baraba siendo aho derramadas. imigisha y'Imana yobaye iriko irasukwa. Abo batoranijwe n'Imana bobaye bari ku murongo, La visión. ku murongo w'iyerekwa, Creerían en bobaye esa visión. bizeye igiyerekwa. Y miren Kandi murabe cómo de la nada ingene uhereye mu kantu ubusa mu busa este lugar harakomotsemwo iki kibanza se van congregando, aho abantu baza barakoranira hamwe, kandi mwaje mugera hano han encontrado en este lugar kuko muri iki kibanza una congregación en línea con mwahasanze la visión. ikoraniro riri ku murongo Y así es en w'iyerekwa. los lugares donde Uko niko bimeze no mu bindi bibanza aho byongeye bizeye ibyo Revera William Branham yavuze. Ari we yavuze en el fin del tiempo ko ku iherezo ry'igihe hobaye hariho ihema nini katedrali, kandi ko hobereyeho inyigisho ngaho, kandi ko ihanga ry'Imana quiera que esté aho ariho hose riba riri, ko ryobaye ryihuje ku itumatumanako n'ihema, alineado. bakaba bari ku murongo n'iryo yerekwa. Ahora él vio Rero en esa visión que le fue mostrada we mu iryo yerekwa yeretswe por el ángel, yeretswe él n'umumarayika, vio predicación, yarabonye ukuvugwa k'ubutumwa, vio llamamiento a la yarabonye verdad, abantu bahamagagwa baza ku gicaniro, vio la fila de oración, yarabonye umurongo w'abatonze basengegwa, vio personas que entraban yarabonye con abantu necesidad baza barinjira bafise ibyo bakeneye gufashwa, ibibazo ibyo ari byo y salían byose, sanas. bagasohoka bakize. Ahora, en lo espiritual, Rero mu buryo bw'impwemu eso primero se ha ibyo estado cumpliendo. ubwa mbere bimaze igihe biba biriko Mientras birashitswa. nos adentramos a esa visión, Mu como gihe individuos, muchos turiko turinjira mu iryo yerekwa, umwe wese nk'umuntu ku giti ciwe, entran con alguna enfermedad, benshi muri buri gikorane barinjira bafise ingwara kanaka bagasohoka bakize. cada actividad Ni ukuvuga buri en gikorane este tiempo final se lleva a cabo gikorwa muri iki gihe bajo cya el nyuma cumplimiento de esa visión en mu esta gushyitswa tercera kw'iri etapa. yerekwa mu uku gukwegwa kwa Cada gatatu. actividad es un milagro. Buri gikorane cyose ni Cada igitangaza, actividad hay personas
muri buri gikorane entrando a la actividad, hariho abantu binjira mu bikorane, haba ari ikibiriraho cyangwa bihuje ku itumatumanako, bakinjira bafite indwara kanaka yo mu buryo bw'impwemu, mbere n'indwara zifadika nazo. luego de la actividad, Inyuma y'igikorane bagasohoka bakize. ya más marcado se va a ver, Mu buryo bugaragara cuando se vaya a cyane estar viendo el bizoboneka resultado nihatangura kuza haraboneka inkurikizi, inyungu muri ya ntambuko tugeze muri cya gice cyo gukorwa kwa gatatu, en todo su apogeo. aho ibintu bizoba bigeze ku rugero rwabyo rwo hejuru. Ariko mwibuke ko ibintu buri gihe byama bitangura mu buryo bugenda butera imbere, Aumentando cada vez más y buri más, gihe bikagenda birushiriza hasta llegar a la kongerekana parte culminante. kugeza hageze ku gice En esa gisozera, actividad él estuvo allí de pie, aho muri cya gikorane we yari ahagaze ariko araraba ibiriko biraba y en byose. ese mensaje preparándonos Nimurabe para mw'ubu una butumwa obra bwiswe mayor. ngo kwitegurira igikorwa Él gikomeye, nos dijo we yaratubariye el 27 de junio, 27 z'ukwindwi mu 2006 en Buenos Aires, Argentina. muri Buenos Aires, Argentine, aravuga Y ati tenemos la promesa de que habrá un ati kandi lugar turafise muy grande, isezerano ko hazobaho ikibanza con un kinini auditorio cyane muy grande, n'isale, el inyubakwa cual nini describe cyane, el reverendo William Branham ariyo Revera William como una Branham carpa, avuga ko ari nk'ihema canke katedrali, un auditorio grande, inyubakwa en nini donde se cyane, estará predicando. ahazoba hariko haravugirwa Miren nada ubutumwa. más, con Nimurabe esa partecita allí, biciye muri aka gace ya gatoya la gusa persona nga tiene que saber aho umuntu rero ategerezwa kumenya ko hategerezwa kuba hariho igikoresho umuntu ariko aravuga ubutumwa. si hay predicación, Nimba pues haba tiene hari que haber kuvuga un ubutumwa, hombre hategerezwa kuba hariho umuntu, umugabo, igitwikirizo por el cy'umubiri, Espíritu Santo, umubiri wo mpemu yera yobaye ariko aravugiramwo, donde se estará predicando, ahazoba hariko haravugirwa ubutumwa, kandi hazobaho amahirwe abantu bahabwa ko baza ku birenge y by'umwami. también donde las personas Byongeye aho abantu podrán también bagwaye obtener su salud. bazoshobora kuronka amagara meza bakire. Habrá un orden Hazoba para eso. hariho urutonde rw'ingene ivyo bikorwa. Ese orden, Ubwo ¿quién rutonde es el que lo va a estar estableciendo? ninde azogenda azararushinga rushiraho? Ni mpwemu yera wenyene ubwiwe biciye muri iyo ntumwa. Miren, Dios nos ha permitido Nimurabe, tener estos Imana planes, yaratwemereye kuza turakora izi ngendo, que si daba el tiempo, kuko yaravuze ko hamwe umwanya ubonetse estarían dando recorridos, hobaye hariko harakogwa n'ingendo nazo y si nyene. se iba a estar dando Kandi recorridos, nimba hari kuzoba hariko harakogwa ingendo mu ntango z'ubu por bukozi, consiguiente, la América Latina, rero mu yandi majambo Amerika Latine, Karayibe n'isi yose y'iva ikagera bari kuzozicamwo intambuko za mbere zo gukorerwa kwa gatatu. None ihanga ry'Imana buri ko rica mu biki ukuvugwa k'ubutumwa, kandi Imana ishimwe kuba byongeye yaratanze n'amahirwe ku bindi bihugu ngo nabo nyene bakira uwo mugisha yuko mu bihugu byabo baba muri iyo ntambuko yo kuvugwa k'ubutumwa. Ni ukuvuga byongeye Imana yaremeye ko ihanga ry'Abanyamerika Latine na Karayibe no mu bindi bihugu ko bagira icyo gice kikabera mu bihugu byabo, ukuvugwa k'ubutumwa nicyo kintu ngirakamaro cyane. Rero avuga yuko haba hari urutonde rw'ingene ibyo bikorwa. Nimba hariho urutonde rw'ibyo, murabe umuntu ubwa mbere arashobora kubona, agashobora kuvuga ati ibi ngaha bikora uku, bikora uku, kuraho ibi, kuraho biriya. Ni gute byobaye biriko birashyirwaho urwo rutonde hatariho umuntu ayobora, hatariho umuntu abishinga ivyo bintu abigena? Umwe wese rero yokora ibintu nk'uko agomba, uko yishakiye. Nimba hariho urutonde kandi akaba avuga ati rwari rwamaze kuba rwashyizweho, ni uko habayeho umuntu kanaka byose muri buri kibanza yatumye bikorwa nk'uko bishingiye ku iyerekwa. Bitagenze uko, umwe wese yari kuba yarakoze nk'uko abona, abishimye, abishatse. None ni gute twari kuyibaza ngo Imana yonezegwa ngo ikemera ibyo bibanza byose kugira ngo gukwegwa kwa gatatu naho kuhigaragarize? Nimurabe biciye gusa ya nkofero gusa ya cya gihe itahari, wa mwana ntiyari gushobora gukira. Byose byategerezwa kuba biri mu kibanza cyabyo. Uko niko bimeze no ku muntu ku giti ciwe, kuri twebwe byose bitegerezwa kuba mu kibanza cyabyo.
para cada kandi actividad muri buri gikorane se requiere un orden también. birasabwa urutonde vyongeye. We ntiyavuze ko kugeza no mu ndirimbo abantu bobaye bariko barajana n'abaririmba muri Puerto Rico, Que el pueblo, kandi ivyo bitwereka kwihanga abakozi b'Imana n'amakoraniro yabo bobaye bariko es que se bararaba estaría, ingene vyobaye biriko birakogwa muri iki giho, y así muri iki van gihe. a la segura. Gutyo rero bakagenda mu mutekano, nk'uko nagenda babwira mu nshuro zimwe zimwe, ni copy paste, ni ka kopie En kole, inglés, aho ni mu o sea, cyongereza, sería un ni ukuvuga ni copiar y pegar. kopie kole, kwimura no gushiraho ico gisomwa. Muri Brazil twovuga ngo iki? Copiar y colar. Copiar y colar mu kiespanyol. Eso es Ni ukuvuga lo que los ministros y los ivyo ni hermanos, vyo abakozi b'Imana na bene data bararaba hariya, gutyo nyene mukabikora gutyo nyene, gutyo rero ntibihende, todo lo kubera que iki? está allí Kuko ibintu vyose es lo que el Espíritu biri Santo ngaho nivyo mpwemu yera dijo de cómo hacerse. yavuze ingene Y ahí vyokogwa. entonces no falla. Aho rero mwebwe ntimweza ngo munanigwe mwihende. Habrá un orden Aravuga para ati eso. hazoba Habrá hari una urutonde fila de rw'ivyo, personas hazobaho umurongo w'abantu batonze bakeneye las gufashwa, cuales estarán a cierto, las cuales entrarán a cierto ari bo lugar bazokwinjira mu pequeño de kibanza madera kanaka y gitoya saldrán c'imbaho por otra puerta basohokere sana. mu wundi muryango bakize. Kizoba ari ikintu kiba mw'ibanga ariko kigira inkurikizi inyungu, Privado para que no haya cyo imitación. mw'ibanga kugira ngo ntihabeho kuvyigana. Aho rero hazoba hari inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano agaragaye. Habrá un hombre también Hazoba ahí. hariho vyongeye umugabo ngaho, Habrá un hombre también ahí, vyongeye umugabo aba ari donde se ngaho. habrán extraviado algunos. Bamwe boba barigeze kwihenda ati nimba hazoba hari umugabo ngaho. Ubu rero intumwa zose Imana yarungitse mu bihe by'ishengero zaramaze kugenda, na Dr. William Soto yaragiye, none ninde azoba ari ngaho? Ni igikoresho rero ca nyuma Benyamini umuherezi wo mu bavugishwa, ari abandi bavugishwa bavuze ko abamaze guca kuri iyi si, kandi baravuze baratunga urutoki kino gihe, umwe wese yaragerageje kubishikiriza mu gihe ciwe, ariko ivyo si umuntu, si iyo ntumwa si yifata ingingo, ahubwo ni Imana niyo yari yaramaze gushinga uhereye isi itararemwa ngo ninde azoba ari umuvugishwa wayo wa nyuma. Rero aravuga ati hazoba hariho vyongeye umuntu ngaho, umugabo uwo Revera William Branham yabonye ari ngaho. Kandi nimba haba hariho umugabo, rero haba hariho umuntu kanaka aba afise izina, kuko ntiyoba ari umuntu atagira izina, ategerezwa kuba ari umugabo afise izina. Iryo niryo zina we yabonye, kandi nugutege nk'uko Mose bamufashije hariya igihe amaboko yiwe yabarushe, ariko nimuraba ingene barashobora rero gushiraho nk'agatanda mwihangane. Ni ikintu cyari cyarategekanijwe ariko cyari mu nteguro y'Imana ko jewe nomara ngaho ibihe nk'ibi. Nimurabe, wabonye ahí ya está como eso es lo se resuelve. Ibibazo birakemuka igihe twaba turi mu ngendo, hari ibintu twategerezwa gukemura. Situaciones así y Dios siempre nos ayudaba. Imana buri gihe yamize iradufasha para esa labor que se estaba llevando a cabo. kubw'ivyo bikorwa vyaba biriko birakogwa mu ngendo, Pero ahora es más fácil aguantar ariko ubu biroroshe, abajo que estar con la mano alzada. biroroshe umuntu akashira amaboko hasi hako yoguma yakirije hejuru. Kandi nimba haba hariho umugabo, rero haba hariho umuntu aba afise izina. Hariho ikintu gifitanye isano n'izina, ni ukuvuga ivyo bifitanye isano n'ugendera ku ifarasi yera mu Byahishuwe 19, ari we azafise izina rishasha atanumwe arizi. Kandi uwo nuwagendera ku ifarasi azafise izina rishasha atanumwe arizi, ari ryo ari ijambo w'Imana. Murabona jambo irivuga marayika w'isezerano, umwe marayika na wa mubiri wa kimarayika. Kandi Revera William Branham aravuga ati
ati igihe umwami wacu azoserukira ku isi azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro. Ijambo ni ukuvuga irivuga, ni ukuvuga marayika w'isezerano yambaye umubiri. Irivuga jambo ryambaye umubiri murinde mu muntu. Aho rero hari ibanga ryatumye haba agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Aho hari ibanga rizokora kugira ngo haboneke ukwizera ko kuzamurwa. Hazoba hari ibanga rizokora ku bw'ugushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema no ku bw'ibitangaza bikomakomeye n'utwumiza bizoba biriko birakogwa imbere mu gihe cy'igihimba cy'isaha cy'agacerere. Niho ikimatanzwe cy'indwi cyobaye kiriko kiragaragarira ku isi. Mu 2009 yaravuze ati kugeza n'ubu igihimba cy'isaha cy'agacerere ntikirashitswa, ariko yaravuze ati ariko kizoshitswa. Rero ni imbere mu gushyitswa kw'igihimba cy'isaha cy'agacerere aho ikimatanzwe cy'indwi cyobaye kiriko kiragaragarira ku isi, ariko ari kuza k'umwami. Rero arabandanya avuga ati kandi ijambo ryambaye umubiri mu muntu rizoba rifise izina. Igihe ryambara umubiri mu myaka 2000 biheze ryari rifise izina, kandi igihe ryambara umubiri bundi bushasha ijambo rizoba rifise izina rishasha. Murabona ingene byose bisanzwe, byose biroroshe cyane kugeza aho n'abana bato bazobitahura muri iki gihe cya nyuma. Kandi murabe abana bato barafise ubumenyi burenze burengeye ubwa benshi bamaze igihe mu butumwa. Kandi igihe babajijwe ati mbega umusigo w'Imana ninde, kugeza ubu barazi n'izina. Kandi babajijwe bati ni hehe hariko haratangira ukwizera ko kuzamurwa, baravuga bati mwihema Puerto Rico niho kwizera kuri kurava. No kuvuga barafite ibintu nido benshi byamaze kubacika, bakaba badashobora kubona iki gitangaza gikomeye cyane. Ariryo jambo ririko rirahabwa ubuzima, ririko rirashyitswa. No kuvuga ibyo bavugishwa n'Imana bagiye baravuga biriko birahinduka ukuri. Rero arabandanya avuga ati biraciye bugufi cyane muri byose. Imana izoba iriko irayobora ibintu. Imana yarayoboye byose kugira ngo izina bita igitwikirizo cy'umubiri, aho yo yobaye yambaye umubiri, yo yaramenyekanishije, yarabiyoboye, kandi yarabiyoboye kugira ngo iryo zina ribe Yesu. Yo izoyobora ibintu byose kugira ngo izina ryo mu gihe cya nyuma ribe iryo yonyene yagenye. Kandi uzomenya iryo banga ry'iryo zina niwuzorironka, hanyuma naho azorimenyekanisha mu gihe kibigenewe, arimenyesha abo bazoryakira. No kuvuga si kubw'abantu bose, si kubw'akabatizera, ni kubw'abizera. Abo bamwakira, no kuvuga bakira ukuza kwiwe. Yesu ntiyategezwa kuguma zaravuga ati mu izina ry'Imana canke mu izina akavuga za ndome z'indagizine ati umuntu kanaka nakire. Mu gihe we yari afite iryo zina, no kuvuga yari kuvuga ati mu izina ry'Imana canke mu izina umuntu nakire. Nimba yari afise iryo zina avuze ikintu kanaka, nimurabe umuntu avuze ikintu uwundi muntu akavuga ati ni nivyo yabivuze, abandi bantu bavuga gute bati ni kanaka yabivuze. Murabona baravuga rero izina ry'uwabivuze, kuko byavuzwe mu izina ry'uwo muntu. Uwo muntu niwe yabivuze, kandi Yesu ntiyategezwa kuzaradoma akavuga izina, kuko yari arifise kandi yakora mu iryo zina. Uko rero niko bimeze ku byasezeranywe muri iki gihe cya nyuma. Ni muri iryo zina niho hariko harakorerwa igikorwa cyose, kandi we ntategezwa kuzaradoma ku izina arivuga, kuko we nyene ubwiwe afite iryo zina. Kandi ibiriko birakogwa vyose n'ibizokogwa ni munsi y'iryo zina. Arabandanya avuga imbere gatatu. Nuko rero turashobora kubona ko kubw'igikorwa gihambaye cyasezeranywe turiko turategurwa, kandi turizeye ko n'umwe muri twebwe azotsitazwa n'ico gikorwa gikomeye Imana izoba iriko irakora. Kandi kugira ngo ntidutsitare, turiko turategurwa. Nimurabe
mu gihe cya dogiteri William Soto cyabaye igihe cyo kwitegura. Kubera iki? Kugira ngo abantu babe bateguwe bagavye, kugira ngo Imana niyamara gushyitsa ubwo buvugishwa bwose ihanga rizobe ryiteguriye kubwakira. Kuko nta ntumwa n'imwe yifuza ko hari umuntu n'umwe cyangwa umugwi cyangwa igihugu cyozimira kigapfa rubi, ahubwo bifuza ko bose bo kwinjira bagashobora kubona integuro Imana iriko irakora. Ariko turazi ko hariho gutoranywa igeno, kandi umuntu ntiyoshobora kurengera ngo arenge kuri ivyo vyagenewe umuntu. Rero arabandanya avuga ati niba hazobaho ikibanza kinini n'inyubakwa nini, ariyo kuri Revera William Branham ryari ihema katedrale, umuntu kanaka yategezwa kuba rifise, kandi uzoba rifise azoba ari uwo yagenewe kuba rifise. Yari arifise Revera William Branham? Oya. Yari arifise Revera William Soto? Oya. Nuko rero nukurondera ngo ninde afise ihema nini katedrale, ninde ufise ikibanza gikwije ibyo bisabwa ibi byankenegwa kugira ngo Imana ikorere ngaho nk'uko byasezeranywe. Kandi hariho umwe rudende gusa, Eliya mu kugaragara kwe kwa mbere yaravuze igihe yari ari hahandi mu isenga, yari ahiyugaraniye, kandi murabona harageze aho we yavuze ati nsigaye ndi jenyene, ati mbere nikirenze ko nanjye bariko barandondera ngo banyice. We yari yibaza ko asigaye ari wenyene, ariko murabe ngaho Imana yari hafise abantu ibihumbi 7 bandi batari barigeze bakubita ibifukamira imbere y'abayali. Rero murabe muri iki gihe mu ntumwa zose n'abavugishwa n'Imana bose Imana yarungitse hasigaye umwe gusa, ariko hamwe n'uwo umwe niho Imana izosozeresha igitsibo cya zahabu integuro yayo, isozeresheje Benyamini umuhererezi wo mu bandi bavugishwa iyi ntumwa ya nyuma y'ikiringo, ariyo yobaye iriko irabaho ku iherezo ry'igihe, kugira ngo ihe ukwizera ko kuzamurwa batanzwe n'Imana. Rero arabandanya avuga ati kandi uzoba rifise iryo hema n'uwazoba yaragenewe kuba rifise. Ntituzi nimba azoba afise ikibanza kimwe cyangwa afise ibibanza byinshi bingana. Nimurabe ingene avuga umuntu umwe rudende, igihe nshitse ngaha cyangwa mu kindi kibanza, ati iyi ni inyubakwa yawe, urashobora kuza ngaha igihe cyose ushatse, ngizi ni imfunguzo, iyi ni sare yawe, iyi ni inzu yawe, n'irihanga ryawe, urashobora gukora ibikorana igihe cyose wifuje. Murabona, kandi warabivuga ngaha. Aravuga ati ntituzomenya nimba azoba afise ikibanza kimwe. Aravuga ati ariko uzoba ariko aravuga umuntu umwe rudende, ati ntituzomenya nimba azoba afise ikibanza kimwe cyangwa azoba afise ibibanza byinshi bingana. Ariko ikihari ni uko azoba ari mu kibanza kanaka, yaramaze kubonwa ari mu kibanza kanaka, kandi mu bihugu byose umuntu yokwifuza ko icyo kibanza cyoba kiraho cyo mu gihugu ciwe mu gushishwa kw'iryo sezerano. Ariko uzofata ingingo ni Imana. Ariko dutegezwa kwitegura, kandi ikibanza twikeka ko ari icyo kibanza rero dukore kubw'ineza y'ivyo bizoba biriko birakorerwa muri icyo kibanza. Kandi ngaho rero muri icyo kibanza habe bafise ibikoresho, imbonesha kure, amakamera, kugira ngo baturungikire sinyare mu bindi bihugu mu makoraniro atandukanye. Mbega ivyo sivyo turiko turakora ubu? Baraturungikira turi mu kibanza kanaka cyangwa nk'akaroro turi ngaha, baraturungikira sinyare, amashusho avuye hariya muri Puerto Rico cyangwa Kavina ja hariya.
kandi buri gihe uko hazobaho ikintu gikomeye mwebwe muzobona ko bakora ugupima kugira ngo barabe ko ibikoresho bikora neza. Rero ubu turiko turaza turapima turabe ko sinyali ishika neza. Rero hariho hose sinyali itegezwa kuba yarungitswe neza kuri satelite, igaheza ikarungikwa mu bigo bitandukanye no mu bundi buryo butandukanye bw'itumatumanako nko kuri interinete n'ubundi buryo bwose bwo gutumatumanako amakuru bwogaragara. Rero nabwo buzokoreshwa. Nimurabe ngo ni guhera ryari aho twatanguye kuza turapima, ariko murabe kugeza ubu muri iki gihe bimaze kuba biriko birabukuri. Kugeza ubu harakogwa ibi vyavuzwe uko hobayeho umwanya aho twobaye turiko turakira sinyale, amashusho avuye mu bihugu bitandukanye. Rero bivuye mu kibanza kimwe amashusho akarungikwa ku itumatumanako, sinyali karungikwa. Nico gituma yatubwira ko twari dufise ama ekra, ivyuma vy'amajwi vyiza, kuko ivy'Imana yari yarasezeraniye ku iherezo ry'igihe nivyo ishengero umugeni ryari rikeneye. Kandi buri mupasitori mu ikoraniro ryiwe rero yifuza ko umugwi wiwe uwoba ufise ekara nziza, amajwi meza, ivyuma vy'amajwi vyiza, kugira ngo bakire ivyo twari tunyotewe cyane, ariko ku kwizera ko kuzamurwa no guhindurwa. Kugeza ubu ntitwoshobora kuba tukiriko turibaza ngo ni muri kazoza, ahubwo ubu turavuga tuti naramaze kuba ndiko ndakira ukwizera ko kuzamurwa, naramaze kuba ndiko ndabona nihuza kwitumatumana ko n'ihema nini katedrale. Kugeza ubu ndiko ndaba ugize uruhara mu iri yerekwa, kuko ndi ku murongo w'iyerekwa. Ni ukuvuga ndi umu acteur uri karabigiramwo uruhara, umukinyi mu gushitswa kw'iryo yerekwa. Hari byo igihe we yari karabona byose, nimurabe we ntivyakunda kuyururuka, yari karagerageza kururutsa amaguru yiwe ngo ashike hasi, ariko ntiyari bwahabwe uruhusha rwo kururuka. Ni ukuvuga we yavuga ati, yaratubwiye ati yoba yari mu mubiri we wa Teofaniya, ati canke mu mwanya nyene wizuka, ariko mu buryo kanaka we azoshika ngaha. Kandi ntituzi igihe ibyo bizobera, igihe we yobaye yamaze kuba hari n'umumarayika yamuherekeza. Ariko mwibuke ko muri iyi ntumwa ya nyuma harimwo ubukozi bwose, kuko ni inkingi y'umuriro, ishekina niyo yobaye iriko irakorera muri iki gihe cya nyuma. ni mpwemu yera yambaye umubiri, aho afise akagaragariza ubukozi ubwo ari bwo bwose ayotegerezwa kugaragariza mu mwanya bwoba bukenewe. Nicyo gituma bamwe bovuze bati ni Eliya, abandi bazoshobora kuvuga bati ni Mose, abandi nabo bazoshobora kuvuga bati ni Yesu, nuko ati canke uwundi wo mubavugishwa, kuko muri we hobaye harimwo ubukozi bwose nk'uko bwari buri muri Yesu. Muri Yesu naho harimwo ubukozi bwose. Abavugishwa n'Imana bose bari muri Yesu. Uko niko bimeze no muri iki gihe cya nyuma. Nuko rero ku murongo niyerekwa tuzoronka amasezerano, ugushyitswa kwayo, kandi tuzobananya turiko turahezagizwa no gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, kuko turi ku murongo niyerekwa. Iri koraniro riri ku murongo niyerekwa. N'abariko baranyumva mu bihugu bitandukanye bihuje kwitumatumana ko nabo nyene bihuje na Puerto Rico, namwe nyene muri ku murongo niyerekwa. Kandi twabaye abantu bumvira, twarubashe iyerekwa, turubaha ibyo Revera William Branham yavuze n'ibyo Dr. William Soto yavuze. Abantu boshobora kuvuga bati ndizeye ubutumwa bwa Revera William Branham, ati ndizeye ubutumwa bwa Dr. William Soto, ati kandi ndafise ubutumwa bwose. None uri kurihuza kwitumatumana ko n'ihema? Oya genda rindiriye uko bo bagaruka. Rero nuri ku murongo niyerekwa. Bikumariye iki kuba ufise indome mu gihe udafise gushyiswa kw'izo ndome? Nimba udafise ubuzima bw'izo ndome, twebwe abari ku murongo niyerekwa turashobora kuvuga tuti ndafise indome, ariko byongeye rimwe na rimwe ndaziramutsa nkazibwira nti Imana iguhezagira izo ndome zifise ubuzima ari nzima, uguhabwa ubuzima kw'izo ndome. Rimwe na rimwe naragiye ndamwenyura nawe, rimwe na rimwe igihe ndabishoboye aba bahari mu uwo mwanya bariko baramuha imfungurwa,
ati narahaye imfungurwa ijambo ryambaye umubiri. Izo ndome wewe ufise nimurabe ziranafungura, mbere yaranampezagiye, kandi twaragiye turagiranira ubusabane, turashobora gutwenga, tukarira, tukavugana n'iryo jambo wewe ufise ryanditswe gusa, jeho ndarifise riri mu mubiri w'umuntu. Cyo kimwe uko niko n'igikoresho nacyo kivuga, abo ubwenge bazotahura ukugaragara ko abana b'Imana n'ivyanditswe byose bihwanye n'iki gihe bishikirizwa mu bana b'Imana. Iki gikoresho kirashobora kuvuga kiti ndafise iryo jambo rifise ubuzima riri mu mubiri w'umuntu. Byongeye ndashobora kuriha imfungurwa nk'akabiswi cyangwa ikirahuri cy'amazi, ndashobora gusangira n'iryo jambo ririko rirahinduka ukuri, ririko rirahabwa ubuzima mu biremwa abantu. Ndiko ndabona ibyo vyanditswe uyu munsi hano ari bizima. Ni ukuvuga mwasimvye muva mu vyanditswe, iryo jambo rigira ubuzima. Imana ibahezagire, ibarinde, bazigame. Ndabashimiye kuri aka kanya mu mpaye ko kuba ndi hano. Nimurabe muri trene hari babiri canke batatu, ariko ninjiye hari babiri canke batatu, ariko bahamaze kuba benshi. Ni cyacanzo kivuga ngo ahari umuvyimbo kiri mushasha, iryo ni jambo, aho ni inkukuma zizokoranira, kandi hariho inkukuma z'Imana ku murongo niyerekwa. Unashobora guhindukiza hariya na hariya kugira ngo abene data ngaha bari kumwe natwe bababone kuri uyu munsi kuwa gatandatu 24 Nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Mu by'ukuri ubaye umugisha ukomeye cyane kuri jewe ushobora kuba ndi kumwe namwe muri aka kanya, nkabona ihanga riri ku murongo niyerekwa, kandi narize cyane, narabigiye ko cyane, kandi cyane rwose mwebwe, kandi ndanezerewe cyane, ndahimbawe cyane ngaha muri Brezil. Kandi buri gihe uyu munezero urandukira, kuko mwebwe muri hanga ryama rinezerewe rihimbawe. Imana ihezagire Brezil, ihezagire abene gihugu bayo, ihezagire abatware bayo, abategetsi bayo, kandi Imana muri uyu mwaka ibe ifise intwaro muri Brezil iri ku ruhande rwa Israeli, intwaro ikunda Israeli, kandi ihanga ryose ry'abanyabrezil bamenye umugisha ukomeye cyane wo guha umugisha ihanga ry'Abaheburayo, guhezagira umwana w'imfura w'Imana nk'igihugu. Rero tube turiko turasenga kugira ngo Imana yemere ko uyu mwaka Brezil bifise intwaro ikunda Israeli, abategetsi bakunda Israeli, kandi Brezil ishire ambasade i Yerusalemu. Ivyo birashoboka, kuko nimurabe i Yerusalemu niho hazowera ugutegeka umubumbe w'isi yose yuvukagira. Kandi naragiye ndavuga ko oni bafise ubu muri New York, nabivuze mu mwaka uheze, hari aho nyene icyo kibanza aho kizoba kiri mu yonganzi y'imyaka 1000 hazoba hari i Yerusalemu. Ni ukuvuga ubuserukizi bw'ibihugu vyose, ariko no gutangura guhera ubu tugakora, tukabwira abo mu ntwaro, abategetsi, uko ikintu cyiza cyane bashobora gukora nk'ingingo yo gufata bagitangura ubutegetsi bwabo, ko ari uko boshira ambasade i Yerusalemu, ambasade zabo. Bolivia yaramaze kwiyunga n'icyo gitekerezo, n'icyo cyiyumviro, na Honduras umenga nayo nyene, kandi ibihugu intwaro zagiye zirahinduka navyo vyaramaze guhindukirira muri ivyo, na Chile nayo nyene, Argentine nayo nyene. Nukuvuga
ko ekwateri na ekwateri ni ukuvuga byose bizogenda biza birahengamira bihindukirira muri ivyo, kuko ya nganzi y'ubwiza ya Mesiya ariyo izo kwimikwa n'inganji n'ubwami, aho umwana wa Dawidi azoganza yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Iyo ntebe y'ubwami yagaruwe muri iki gihe turiko turabamwo, kandi rero hariya niho hazobera ugutegeka umubumbe w'isi yose y'uvukagera. Nuko rero turifuza ko vuba ibihugu vyoja ku murongo wiyerekwa. Ni ukuvuga turi muri uku gusobekerana, muku kubisikanya hatangura iyo nganzi y'ubwiza y'imyaka igihumbi, bwa bwami buhoraho ari bwo buzoba bwimitswe mu mwuzuro inyuma y'umubabaro mwinshi. Imana ibahezagire kandi bazigame, kandi mubandanye muri ku murongo w'iyerekwa, abatoranijwe bari ku murongo n'iyerekwa ry'ihema, kandi ku murongo aho rero tworonse tuzoronka imigisha yose iri mu gukwegwa kwa gatatu, kandi umugisha ukomeye cyane tunyotewe no kuragwa mu mwuzuro kwacu, guhindurwa kwacu. Rero mwibuke hazogera igihe, hazoza igihe kigoye cyane, ari byo Revera William Branham yatubwiye ku bijyanye no gutotezwa. Hazoza gutotezwa k'umugeni, ariko gutotezwa hanyuma kuzohinduka gutotezwa ku nkumi z'ibijuju no ku 144. Ariko bwa mbere uko guhamwa mu ntango kuzohaba ku ishengero mugeni, kandi aho turashobora kuvuga ko kizoba ari nkacyo gipimo cya nyuma Imana izoba idukishijemwo, kugira ngo biboneke nimba mukuri dukunda umurimo wayo, dukunda ukuza kwayo, kandi ko twiteguriye byose kubw'umwami. Kandi mu majambo twavuze ko mugoroba, ndifuza ko nimba kugeza nubwo hazoba hakibuza akanya, hagisigaye akanya inyuma yo gushyiswa kw'ibintu kanaka, hakaba hagisigaye akandi kanya gatoya, nk'isaha, iminsi 2, iminsi 3, ukwezi, amezi 6, umwaka. Ndifuza ko mwako kanya kinyongera agahe aho kugeza nubwo hoba hatarabizuka. Narabivuze ejo, ndifuza kwako kanya koba kanya aho tutogira imbibe vyizo twokora turi muri iyi mibiri, tugashobora gukora mw'urwo rugendo rwa nyuma atambibe mu kintu na kimwe. Ariko murabona ko kugira ngo ivyo tubishikeko dutegerezwa kubanza gupimwa, kandi turi muri uyu mwanya wo gupimwa, kuko ni gute Imana yoha ububasha umuntu mu gihe atazomenya ingene yokoresha ubwo bubasha. Icyambere yokora yovuga ati jewe simpuza n'uriya, no hava ngakora ikintu kanaka, nk'abana nk'ababana b'abahungu ba Zebedayo, bo nibo bavuze ati mbega uragomba dukorora umuriro uvuye mu ijuru tubatikize bose? Mwebwe mwibaze hamwe iyo bahabwa ubwo bubasha bariya babiri, kuko bari bazi ko Mose na Eliya ari ubukozi bubiri bufise ububasha ku vyaremwe. Rero murabona bo bari ko baravuga, Yakobo na Yohana, bari Yakobo na Yohana baravuze ni nk'uko twovuga ati ushaka we twebwe tubivuge, ariko bari bazi yuko Yesu yobaha ubwo ruhusha kugira ngo bavuge ijambo, we rero ivyo akavyemera ko bibi ivyo bavuze, kuko babimusavye bati uragomba ko dutegeka umuriro ngo ukore kuvuye mu ijuru tubatikize tubaturire nk'uko Eliya yabikoze. No kuvuga murabona bo bari bazi ko bari bazi ko vyose ari uko bovuga bati umuriro nukoroke ubaturire, ariko ngaho bari bafise umwigisha
bari bafise jambo, la autoridad allí. bari bafise ububasha buri ngaho, kandi watavuze ati ni byiza nimubikore murashobora kubikora. Podían ellos decir, Bo bari y gushobora deshacer y kuvuga decir esa bakabigirura palabra en bakabigirura diferentes formas, bakarivuga y iryo nadie jambo lo mu buryo butandukanye, nta na kimwe cyari kuba. No es así. Nuko rero De que, suko pues tengo el poder y voy a hablar lo ati que rero yo ko quiera. mfise ububasha reka mvuga ivyo ngomba. Hariho urutonde kandi byose bitegerezwa kuba ku bw'inyungu y'umurimo. Ntibishobora kuba kubwo kwihesha icubahiro twebwe ubwacu, kubwo kwirata. Kandi Dios está probando iki el gihe pueblo, cyose Imana iriko irapima abantu, kandi quiénes hagenda haraboneka ngo los que Dios ni bande estaría dando ab'Imana ese yoba poder yirikiraho con ubu anterioridad. bubasha imbere y'igihe. Yo deseo que sean Ndifuza todos ko boba escogidos, abatoranijwe que van a bose ser transformados, bazohindurwa, que todos ko bose antes hagan esto. ko imbere kuri bo Pero no sabemos vyoshoboka, si sea alguno ariko nada ntituzi más, ko bo bazoba si sea bamwe parte gusa del grupo. cyangwa kikaba igice gusa c'umugwi, Todo es posible. ariko vyose de que birashoboka sean todos los uko boba abatoranijwe bose n'imiburiburi escogidos, los que van a ser transformados. Eso abazohindurwa, sí o sí. En abo alguna forma, ego canke si Dios le ego permite a todos, mu buryo kanaka Imana ivyemeye kuri bose, amen. Kuko ntihoshobora kubaho inkumi y'ikijuju cyangwa utizera eso, o ngo llevando a cabo yokora eso, ivyo porque cyangwa akora ivyo, siempre lo va a inclinar kuko buri gihe yobiganishiriza ku nyungu ziwe, agakora ibintu kubwo kwirata, kwiyemeza, canke kugira ngo ateze ikibazo mu murimo mu buryo Ahora, yo kanaka. deseo que eso Rero ndifuza kw'ivyo en los escogidos de Dios vyoshitswa mu batoranijwe de la n'Imana resurrección. imbere y'uko Que el poder habizuka, de Dios se manifieste ububasha bw'Imana en bwigaragaze estos vasos que Dios está muri izo llenando. nzavya Imana iriko iruzuza muri iki gihe cya nyuma, kandi bunyiganyije bujugumize iyi si inyuma ya ya minsi 340, aho izojugumiza isi, ariko imbere yaho habanze hakorwe cya gikorwa, sin ninguna interrupción. tube turiko turakora ibyo dukora atakirogoya. Nimurabe de no llegar nosotros el viernes, habuze akanya gato ngo ntidushike kuwa gatanu, tormenta de nieve que hay en kuko los Estados hamwe Unidos, n'igihuhusi c'urubura kiri muri Leta Zunze Ubumwe, y si no llega cerca, indege adelantamos zaracerewe, el vuelo. Es verdad que las maletas kandi llegaron hoy, imarete zo zashitse uno munsi, twe twashitse imbere, el vuelo de aquí. kuko kugira ngo dushobore gufata indege iza ngaha twategerezwe gufata iy'imbere, ariko marete zashitswe mu ndege yo hanyuma. Murabona, iyo tudakora ivyo twari gushika uyu munsi mu gitondo, ariko murabona hazogera umwanya aho tutazotegezwa guhomba umwanya munini dufata indege, tutavuga ati basore tegura igikorane nza kuba ndi ngaho, umuntu ashike dukora igikorane, hari ikindi categuwe hariya mu kindi kibanza, tuje mu kindi kibanza, dusezere byongeye ibi bintu byo ku isi. Nimurabe nimba Imana yikiriko iratwemerera kwiyambura, guhera ku bwibone, kwirata, ugwanko, ibyo bindi bintu byose vyongeye n'ivyaha, ibintu byose ari bibi imbere y'Imana, ari vyo ari ibintu bigirira nabi umuntu. Murabona, no mu bintu bifatika Imana iriko iradufasha, abagabo ko bambara nk'abagabo, ukwimosha, abagore bakambara nk'uko bategezwa kwambara. Kandi nimba ivyo biriko biraba, izo ni za ABC, ni alfabe ntoya ABC. Niba biriko birakoreka mu ivyo bintu, vyongeye Imana inatwemerere kugenda twiyambura n'ibintu twishimikiza kugira ngo dukore ibikorane, nk'akarorero kugendera mu ndege, umuntu akaja kuri portail arindiriye kuri gate kugeza hageze aho yurira. Abantu turatakaza umwanya mwinshi muri ivyo, ariko murabona nimba bishoboka ibintu byose iyo iriko iratwambura tugende turabisiga, n'ibyo bintu nabyo nyene ntitwishimikize, ntiturinde gukenera ibintu byo ku isi ku bijyanye no kwiyunguruza. None mbega mumbiri iki ku bijyanye n'imfungurwa? Dutegerezwa kuza turafungura, kuko umubiri uradendebukirwa, bikadusaba ko tunywa amazi,
tukigaburira neza. Kumbure hari igihe hataboneka ariko umwanya wo gufungura, ariko dutegerezwa gufungura tukigaburira. Turifuza ko tuzotanga umubiri umeze neza kugira ngo umwami aduhindure, ni ukuvuga tuze tumushikirize vyiza ivy'Imana yaduhaye. Naho uyu mutwe wagiye uratumena umutwe cyane, ariko byaragiye biragenda neza, kandi turawugumiza umeze neza. Umuntu afise amagara meza harimo amavitamine, tukawuha amavitamine. Rero imfungurwa nazo nyene, reka tuvuge ngo ni ikintu kanaka, kuko hari igihe tutaronka umwanya wo gufungura. Ni murabe no muri ivyo nta kibazo kihari, kuko hazogera umwanya ho umuntu azovuga ati ndahezaga uyu mutsima, uyu mukate cyangwa izi mfungurwa ndiko ndafungura, nkuko vyagenze kuri za mfungurwa mu marayika yaha Eliya. Yasigendeye ko iminsi 40 n'amajoro 40. Uwo mutsima cyari kirimwo zari multivitamine zikirenga, kuko izo vitamine zagumije uwo mubiri ukomeye, ntiyigeze akenera n'amazi. Murabona ko mu vyanditswe byose birimwo, ibirimwo ni ukuvuga mu gace kanaka biba birimwo, ariko muri iki gihe ibyo byose byobaye biriko birashyitswa atambi batanzitizi. Nuko rero si ya minsi 40 gusa, hazogera umwanya aho kizoba igihe gihoraho, naho muri wa mubiri uhoraho aho bwiza naho tuzoshobora gufungura, ariko tudashatse gufungura ntituzofungura. Rero imbere y'ivyo Imana itwemerere vyongeye, mu gihe tutotegezwa gufungura. Umuntu amize akantu gusa, ntimuce mupima tereka ndabe ko mize akantu kamwe gusa noshobora kumara igihe kinini. Ivyo Imana izogenda zirabiduhishurira, kandi nanke kaburi watenzwe n'Imana wese azohava abimenye ko ivyo bintu vyabaye. Hazobaye ibimenyetso, hazoha ibimenyetso Imana izotwemerera tubone. Rero tuzoshobora kugenda tuza turabona turi maso, tugumye neza ivyo vyamwa vyo mu gihugu cy'isezerano. Nimba Yosuwa yarashoboye hamwe na Kalebu kujana za nzabibu azikuye mu gihugu Imana yarabasezeraniye, bazigarukana mu gice icyabanje bari bavuyemwo, aho bo bari ni ukuvuga barahongeje ivyo vyamwa. Mbega kangahe ivyamwa navyo vy'umubiri mushasha, imbere yuko twinjira muri cya gihugu cy'isezerano cy'uyo mubiri. Murabe, turasavye Imana ngo itwemerere kugumya neza izo nzabibu, ivyo vyamwa, kandi nitubikoreshe neza mu murimo w'Imana, mu nteguro Imana iriko irakora. Nuko rero hariho amasezerano akomakomeye kuri umwe wese muri twebwe, kandi turifuza ko ayo masezerano umwe wese muri mwebwe na jewe nanje ko tuyakira, kandi tukayaha agaciro, tukayizera. Muyizere biciye mu nzira Imana iriko irakoresha kugira ngo ibizanire abantu. Mutizeye inzira aho Imana iriko irazanira imigisha, niko umuntu yokwibaza ngo yogumye ivyo vyamwa. Buri gihe haba hariho inzira ingene Imana ibigenza kugira ngo izanire imfungurwa abantu. Buri gihe vyama biba biciye mu muvugishwa. Ni vyiza. Imana ibahezagire kandi bazigame, kandi mukomeze mukorera Imana iminsi yose y'ubuzima bwanyu, muzirikana ko tugenda tudakekeranya, kuko turi ku murongo n'iyerekwa kubwo guhindurwa kwacu. Kuri jewe ribaye bakwera ikomeye n'umugisha ukomeye gushobora kumara aka kanya hano muri Jakareyi, maze kuba ndi nk'umwene gihugu wo muri umunyajakareyi. Ndabivuganye kunezerwa no kwiyemeza. Ndi kumwe namwe ngaha turiko turasangira umwanya w'ubusabane, ari byo kuri jewe ari bibaye byo mugisha ukomeye no kuba muri iki kibanza ciza cyane icyo mwateguye, kandi kugeza n'ubu murafise kuzocagurira hariya, murafise ibikorwa kanaka. Yari karambarira Revera Michel Sikeira ibikorwa ariko arakora. Imana igumize iri koraniro nk'uko umwunzu bumwe, kandi Imana ibarongere byose ibyo mukeneye, kandi Imana buri gihe yaminezerererwa iki gikorwa mwebwe mukorera ngaha no mu bindi bibanza byose aho bari ku murongo n'iyerekwa. Imana ibarongere byose. Hariho ibibanza naho bariko baragura amasare, kuko twese
turifuza ko mu bibanza vyacu Imana yohigaragariza atambibe. Imana iraba iki kibanza n'ibindi bibanza vyose biri ku murongo n'inyerekwa. Imana ibirabisha amaso yayo y'imbabazi, ibabarire ikintu cyose cyoba kiri mu ivyo bibanza no muri iki kibanza, kandi ibone icyo bagamije, intention bafise ku mutima, ibone ko babikora kubera bakunda umurimo, bakunda integuro y'Imana, kandi ko bifuza kwakira imigisha yose, atari umugisha umwe cyangwa ibiri, ahubwo imigisha yose iri muri uku gukwegwa kwa gatatu. Imana ibahezagire, ibarinde mwese hamwe natwe. Revera Michel Sikeira bundi bushasha, kugira ngo asozere iki gice cyo muri iki kiyago kigufi cyahavuye gihinduka nk'igice cy'igikorane, icyoba gisigaye ko muri yoba ari nk'indirimbo. Rero hamwe n'indirimbo n'imiburire turafise umuririmvyikazi hano, kandi rero dukoresheje indirimbo twoshobora rero gushimira Imana nk'uko we yabivuze muri cya gihe, ko inyuma y'uko bari bamaze gucuraranga bararirimba indirimbo, nuko rero baciye basohoka. Ni ukuvuga harabayeho indirimbo ngaho yo gushimira Imana ku bw'ijambo Imana yari itanze biciye muri Yesu. Mbega ni iyihe mwoba mufise ngaho kugira ngo tuyiririmbe? Turiko tugendana na Yosefu, ni ukuvuga ndiko ngendera ku murongo w'iyerekwa. Rero hategerezwa kubaho umuntu kanaka ayobora irihanga kugira ngo rigendere ku murongo w'iyerekwa rigendana na Yosefu. Quiero cumplir con tus propósitos. Ndagomba gukora kuzuza ibyo ushaka. Menye n'impamvu ugomba ko bikorwa gutyo, gutyo nshobore gushika, nshike ku ihangiro, nawe uhindura umubiri wanje. Reinar contigo es tu escogencia. Ni wabigenye yuko nzoganzanya nawe. Te recibido como rey. Narakwakiriye nk'umwami, con el cual yo reinaré. Umwami tuzoganzanya, umwami tuzobana por toda la eternidad. Ibihe bidashira. Si estoy vivo es para alabarte. Ndiho ndi muzima kugira ngo ndagushemagize. Si estoy vivo es para honrarte. Ndiho ndi muzima kugira ngo ndakubahe, para servirte a ti, kugira ngo ndagukorere, para entregarme a ti, kugira ngo ndakwiyegurire, hacer tu voluntad, gutyo nkora ibyo ugomba, vivir eternamente, kubaho ibihe bidashira, vivir contigo, mi rey. kubana nawe wowe mwami wanje. Es tu voz la que me anima, Ijwi ryawe niryo rintera intege que soy. umunsi ku wundi.
un vencedor. rimbarira ko ndi uwunesha. La victoria obtendré, Nzoronka intsinzi pues yo sé que tú me amas. kuko ndazi urankunda. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice nshikamye mu rugamba, "Sigue adelante ijwi y ryawe vencerás". niryo rimbarira riti bandanya uje imbere uzonesha. Caminando con José, yo voy. Ndiko ngendana na Yosefu, Caminando con José, yo voy. ndiko ngendana na Yosefu Hacia mi adopción. ngana mu kuragwa mu mwuzuro kwanje. ¡Qué seguridad! Mbega ingene ari umutekano urenze Cada uno de nosotros uwo umwe wese muri twebwe que dufise. estamos vivos Turiho turi es bazima para adorarte, Señor. kugira ngo tugusenge mwami, Es para honrarte. kugira ngo tukubahe, Es para servirte. kugira ngo tugukorere, Y es para hacer tu voluntad. kandi kugira ngo dukore ubugombe Y bwawe, conscientes de que la victoria kandi tuzirikana ko es segura. intsinzi Y irazigamwe. que al saber que tú me amas, Kandi maze kuba nzi ko presionando nkunda, en esa batalla, nshikamye muri uru rugamba, es la voz de Él la que me dice, ijwi ryawe sigue adelante. niryo rimbarira riti bandanya uca imbere wewe uwunesha. Que la victoria está segura. Bandanya intsinzi irazigamwe irarinzwe. Ntutinye, ntutinye mukuku muto. Data Daros el rey. byaramuhimbaye kubaha ubwami. Vale la pena luchar. Birabereye kubandanya turwanya urugamba. No se preocupe. ngo urugendo ni No fue rurerure. dicho que en la cena de las Ntimuhangayike. bodas del Cordero, Twaratuma mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, cada lágrima kandi azohanagura buri marira yose de los ojos. ku maso yacu, ku maso y'abana biwe. Vale la pena seguir Nuko rero birabereye ko dukomeza dushikamye hasta vencer. kugeza tunesheje, Porque estamos tan seguros kuko que ntidukekeranya na vamos a gato ganar la meta y vamos a tuzoshika vencer, ku ihangiro, porque estamos en línea con la visión. kuko turi ku Y murongo porque estamos n'iyerekwa, caminando, kandi ni kubera ko turiko turagendana na llegaremos Yosefu a la meta tuzoshika ku de ihangiro nuestra transformación. ryo guhindurwa kwacu. Caminar contigo, esto es escogencia, es por tu escogencia. Niwe wahisemo ko nzoganzanya nawe, Te he recibido como rey, narakwakiriye nk'umwami con el cual yo reinaré, uwo con el tuzoganzanya, cual yo viviré uwo tuzobana por toda la eternidad. ibihe bidashira. Si estoy vivo es para alabar. Nimba ndi muzima ni ukugira ngo ndagushemagize. Si estoy vivo es para honrar. Nimba ndi muzima ni ukugira ngo ndakubahe, Para servirte a ti. kugira ngo ndagukorere, Para entregarme a ti. kugira ngo Y ndakwiyegurire, hacer tu voluntad. gutyo nkora ibyo ugomba, Vivir eternamente. kubaho ibihe bidashira, Vivir contigo, oh, mi rey. kubana nawe o mwami wanje. Es tu voz la que me anima. Ijwi ryawe ni ryo rintera ishaka umunsi ku wundi, Que soy un vencedor. rimenyesha ko ndi uwunesha.
la victoria obtendré. nzoronka intsinzi. Sí, Señor, Ego me mwami, pues yo sé que tú me kuko ndazi amas. urankunda. Ese amor incondicional, presionando en la Nshikamye batalla. mu rugamba, Es tu voz la que me dice, ijwi ryawe niryo rimbarira riti komeza ujya imbere vencerás. uzonesha. Caminando con José, yo voy. Ndiko ndagendana na Yosefu, Caminando con José, yo voy. ndiko ndagendana na Yosefu, Caminando con José, yo voy. ndiko ndagendana na Yosefu Hacia mi adopción. ngana mu kuragwa mu mwuzuro. No se salga de ese camino, porque de vez en cuando nuestro guía, el Espíritu Santo, Umuyobozi wacu Mpwemu está Yera echando una miradita ntiwigere uva ku murongo, kuko aza arakwitegereza nk'uko yabibonye ari mu buringane bwa gatandatu. que se salían de Yabonye paso. bamwe bameze nk'abariko Él bava les ku decía y ku trataba murongo. de que agarraran Yarababariye el paso nuevamente. agerageza gutuma basubira ku murongo bundi bushasha, ariko ntimuhangayike. Elías está aquí hoy. Eliya uyu munsi Y ari él les hano, dirá, kandi we vuelvan al paso. azobabarira ati nimusubire ku murongo ntimuve Si ku te murongo. diste un tropezón Ati, kandi haguruka nimba watsitaye. y van marchando firmes adelante. Ati bandanya Que ushika algunas se mutere desvían ujya un imbere, poquito. No se preocupe. ntuhangayike. Mpwemu Yera ari hano, umuyobozi wacu. Sigue el paso. Bandanya ku ntambuko ku murongo, kandi ntuhangayike, bandanya ujya imbere utambuka ugana mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Nuko rero bahungu n'abakobwa b'Imana bari ku murongo w'iyerekwa, mubandanye mugendagenda mujya mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha, ntimudende bukigwe. Intsinzi irarinzwe, irazigamwe. Rero bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, tugume dushikamye kugeza turonse intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Imana ibahezagire kandi barinde ibazigame. Hamwe natwe bundi bushasha Revera Michel Sikeira kugira ngo abandanye kandi asozere iki gikorane cyiza Imana itwemereye kugira, aho tubonye ihanga riri ku murongo w'iyerekwa. Ihanga riri ku murongo w'iyerekwa ry'ihema rinini katedrale, ku murongo w'ugukwegwa kwa gatatu. Hamutaje no bandanya nguma mvuga. Hamwe natwe Revera Michel Sikeira, ku munsi w'ejo rero tuzosubira mu gikorane cy'ejo, aho twiteze imigisha ikomakomeye, kandi Imana inezererwe ibyo dukora byose. Tuzokora muri icyo gikorane kugira ngo isuke imigisha yayo, kandi tuze tuve ngaha dufise byose ibyo twaje kurondera. Dusohoke nk'uko tubivugira muri Puerto Rico, twivyimbije, tunezerewe, twuzuye akanyamuneza gahimbare, kuko twaronse ibyo twaje kurondera. Wewe jo nimba uzoza kurondera imigisha, uzogenda ujyanye imigisha nk'uko byagiye biza biraba, nk'uko bibaye muri uyu mwanya. Imigisha tugiye tuyijyanye, kandi tugiye tuhimbawe, tunezerewe, dufise akanyamuneza, kugira ngo dukomeze mu buzima bwacu muri iyi nzira tujya mu guhindurwa kwacu. Hamwe natwe Revera Michel Sikeira.